Terence Manirakiza rero turi kumwe kuri micro kuri radio Kazuza FM reka ndabaramutse ndanabahani kaze mu kiganiro kuziko twama mu kiramisi yose kumva igihe cy'isaha imwe n'igice z'ijoro mu misi itandukanye rero tuza turabira hamwe ibijanye n'imico n'akaranga mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene ico gisata cotera imbere maze kigateza imbere abasanzwe bagikoreramwo eka mbere n'igihugu muri rusange imisi ya kane ya misi yose twama turi kumwe n'abagenzi bacu bo muri les editions gusoma kugira ngo tuyage kubijanye n'imico n'akaranga nkuko vyama rero n'umu turi kumwe na Segihembe intore Segihembe ndakuramutse ndaguhana ikaze muri kuziko yo kuno muhingamo amahoro cyane Timan canke Terence Manirakiza ego reka ngire ko kandi ndamutsa nabagwiza mwimbu imisi yose badahengeshanya kwa bakurikirana ibiganiro bica ku nsamizi Kazoza FM na cyane kiganiro kuziko na cyane by'umwihariko ku munsi wa kane aho les editions gusoma turayaga ku bigize imico n'imigenzo y'abarundi. Nibutsa ko tumaze igihe turabira hamwe bijanye n'imico n'imigenzo y'abarundi twaratanguye turabira hamwe ubuzima bw'umurundi kuva ngira ngo agisamwa mu nda y'umuvyeyi wiwe gushika kumbure ashengere bigize ubuzima bwiwe turamaze n'igihe turabira hamwe imyuga yatuma kumbure babaho turamaze n'igihe kandi washaka dutanguye umwuga wo kurima aho tumaze kuraba ibitari bike ngira ko ubuheruka twararabiye hamwe ibijanye n'akamaro eka mbere n'ubwoko bw'ibiterwa bimwe nk'ibitoke uburo ibiharage ubushaza n'ibindi ibyo rero nkuko vyama tubisanga mu gitabo cyanditswe na Yohani Batista ntaho kaja uno munsi nivyo tubandaniriza ko Segihembe egome mu rukurikirane rw'ivyo tumaze imisi turaba mu kubaho hariho kuvuka ugukura ugutera imbere muko kubaho muko gukura umuntu yakura kuko yariye umuntu yakura kuko yanyoye mu vyo rero umuntu yafungura canke yanywa hari vyava mu bitegwa hari vyava mu canke mu vyorogwa ivyo twarabonye umwuga wo korora uno munsi rero ni muri gwa rukurikirane rw'umwuga w'uburimyi aho twari ku bitegwa bimwe vya bitegwa mbumba rugo canke ibitegwa vyamye bitunza abarundi bo hambere ubu twari tugeze ku gitegwa Timan citwa inzuzi. Inzuzi rero zaramyeho kuva kera hari inzuzi z'inka zijya zama imyungu hakaba rero n'inzuzi z'imihiti zama ibikunga izo nzuzi z'inka rero bavuga ko zifise amoko ane hari nangugo inankuba imisende canke ibihwanya imisende rero n'imyungu minini miremire ikura n'ingoga kandi ndakunda kuryoha cane naho ngo inankuba ni imyungu isa n'imitoto ihishiye ariko ikabiryoshe rero nangungo rero ni imyungu yicaye ikaba ariyo ikunda kuryoha cyane iyo myungu rero ikunda kuryoha ni imyungu ifise inkondo ngufi nini iyo rero nawo ngo uwo mwungu w'inkondo ndende ntoyi mu mbavu ngo bubishi kandi rero ngo usatuye usangana amazi imbere naho umwungu uryoshe wowo ngo barawusarura ukama wumutse imbere hagasa n'ingugo igihwanya rero kimeze nk'umuhiti bakijya amazi aseseka uri kuragiye kinyamaza guma seseka ushatse kujya rero icyumutse urawuhitiza no kureka ukamara umwaka umwe canke umwanya urenga imihiti rero nayo nyene iri kubiri kuko ngo hari imihiti niyo bitwa imihoro iribwa niyo batajya rero yitwa ibamba kuko ibirura iyo rero ivamwe ibikunga canke ibikwati birende imikuza hamwe rero n'ibisabo bashobora basaturamwo kandi n'inzato inzato nibazurazi n'uruganzu inzuzi rero baraziga imyungu hama bakazirya umusoma nta na hamwe zanka ariko kandi rero zigaterwa mu macukiro y'amase no kuvuga ahantu bashira amase inzuzi rero bazitera muri ruheshi na mukakaro izo hanyuma rero nazo bakazitera muri nyakanga hajya imvura yamaze gutasura izitewe rero muri ruheshi na mukakaro nizo ziba inzuzi nziza kuko ntizigwara ntiziheza ngo zigware kuko imvura igwa zimaze gukomera zigasha zama kuko ziba zamaze kuranda rero ni kujya gufata inzira ziva zijana hari hama rero barazasasira mu kwanka ko imbeba ziri mu vyatsi zohava zijya amashugwe barashobora rero kuzisasira kugira izo mbeba ntizige amashugwe yazo yego nico novuga ku nzuzi yego twejeje inzuzi rero cyo dutandukira ikumbura ikindi gitego turashobora kuvuga igitegwa c'amateke amateke nayo nyene
ni igiterwa kimwe mu biterwa mbumbarugo abarundi bamye bafungura aho bavuga ko amateke nayo nyene yamyeho kuva kera mu ko amaho rero hariho rero amateke nayo nyene afite amazina amwe rero yitwa inamugori bitika vyayo bikaba bisa nagahama niteke ryose rero sari goma ryayo simyaho bisa kuno nyene uko irisi imbere nuko risi inyuma n'amateke kenshi usanga afise amafuri kubise mu kanwa wumva isa n'iriturike myaho rero yavyo ngo ari minini kandi migufi kandi rero amateke ya mugori araryoha gusumba yandi urumva rero birazwi niyo mateke bavuga ngo n'amateke y'amafu hatari hati ayandi mateke yitwa ruganza ruganza rero n'amateke afise ibitika vyera nayo nyene uyatonoye arera hama rero aranavyara cane imyaho ni myinshi miremire kandi rero ikaba na mito ku mutumba wirya rero iramutera ubute irashobora kugutera ubute uri kurayirya yego ayandi rero nayo bitwa inakabuye rero bavuga ngo yo ntasha kuko kugira she ngo bateka imisi ibiri aranakera ngero sinzi ko baravuga yibaza ko ashobora kuba kera mu gihe yo batahiye uko wumvise gitekwa ushobora guteka imisi ibiri si ibintu vyoroshe cyane Terence vyoroshe imisi ibiri rero kuko bakubwira ngo uyateka arayatonora hama akagumiza kibishishwa yatonoye inyuma no kuvuga ayakura ko bijya bivu hama rero bikayatugutiza kugira ayo nyene wagashatevye umva bijya bishishwa bifasha kugira ko muri atugutizwe amateke rero burya ngo aba mu ntabire yegereye ubunyovu akunda umushike canke mu masinde ngirura yazi niyo uba wubitse ivyatsi kugira bizovemwo umwavu ushobora kugira hama rero arashobora kubana n'amahonda ategwa rero ahazoba amasinde mu giharoharo aho bazobiba amasaka canke bakayabagarana n'ibigori bagasubira rero bakayabagara babiba amasaka bakazosubira baca amasaka urumva arashobora gutema amateke rero ngategwa muri gitugutu nayo canke muri myandagaro hama bagatangura kuyasoroma igitika rero kijya cinkaya mu kwezi kwa rusama mu kwezi nkuko amateke kumbura batanguye kuboneka bagikoza umutsima w'ibigori kuko igitika nibaza kura kizi n'inzijya mboga ziva ku mateke nizo bitwa igitika imyandagaro rero niho bayasoroma amagoma n'imyaho myiza rero bagateka umva mu kwezi k'umunani niho amateke aba hari imyaho rero mibi niyo babika k'imbuto cabika imbuto rero vya bigoma bashobora kuzotera amateke rero ntahitizwa acabora niyo bayamajije iminsi bayasoroma batagiye barayanikira kubera ngo yocabora yego amateke rero turahejeje inyuma yo turabeye hamwe ibijanye n'inzuzi igikurikirana ni n'umwumbati n'ikijumbu yego no wacakurikira ikijumbu acakura ikijumbu naco rero bavuga ko ibijumbu vyaje kera ibijumbu vyaje kera niko babivuga ariko ngo ntivyari bikwiye hose vyari bigwiriye rero mu kirimiro naho urumva ni intara kama izi abantu no munsi batayikira ariko intara kama zabaho bivanye n'ibintu bihaba bantu bashobora kumenya ati ushaka amasaka uzoja mu Bugesera mu Kirundo ushaka kumbura ibi bitegwa runaka uzoja mu intara na rero ibijumba kugira ko vyaba mu kirimiro ngo vyakwije rero nuko n'abazungu hamwe n'abaganwa babihimirije kugahato amafa yateye inzira yacibanke kuko ninjya zigwira ziduhira zihaza kare ibijumba rero bikunda ikibanza c'ugwiri hari ivu rigumagumye ariko nirigume cyane birakundana rero kandi n'intombe y'imvange ivanze n'umusenyi ibijumbu vyaho rero biba binini hama rero bigakomera kuko ikijumbu gikomeye naco nyane kiba kiryoshe giturika amafu bikaryoha rero hama rero bikerera ku mezi 6 mu ntombe rero canke kigatwa ibijumbu ntibivyibuha cyane ariko rero bikera n'ingoga bigaca bibora vyerera amazi vyerera amezi 4 rero ibijumbu ku mezi 4 ibijumbu biba vyeze kandi rero batabisoromye bica bibora igihe rero cyo kubirima ibijumbu burya babisanganiza imvura muri munyonyo
hajya irikire iranyosha hasi irikira haryosha cyane bikera kandi muri rusama nk'ubu bijumbu rero ni mwero w'ibijumbu ibindi navyo rero bica bizosoromwa mu mutasuro bakabisangiza impeshi babirima muri rusama nyene ama bikazera muri munyonyo mu 11 naho nyene biravyeze ivyo mu mwonga rero vyo babitera muri mukakaro hajya mu mwonga atayindi bintu bariko baratera warimye rero ivyo bihe vyose ntaheza ngabona inzara kuko vyamavyeze bijumbu rero biroshe ko bishobora gutegwa ibihe vyose havyo mu myonga canke ivyo imusozi ibikorwa rero babigirira barashobora guharura hanyuma bakazika bano ba ugwiri mu kuzika rero bano ugwiri niho rero baca baza barakangaza hama bagatara gutara no kubika bijya vyatsi bizovemwe imborera atari mu mugamba rero ibijumbu ntibibagagwa ibijumbu rero ntibibikwa ntivyimburwa babirira ku musozi gushika bihere kandi rero akamaro kavyo ni kamwe gusa nako kurya mabiteka mu zindi ndya canke vyonyene ntivyengwamo inzoga ntibicuma mu mutsima kera rero umukene w'abana ntiyajya ibijumbu umukene w'abana ntiyajya ibijumbu ngo bivyaza abakobwa urumva rero utaravya abahungu ntibajya ibijumbu bacha bavuga ngo wovyara abakobwa ibijumbu rero turabihejeje ubu naho cha turabira hamwe ubu nibaza ko twacha turabira hamwe igiterwa cy'imyumbati imyumbati rero bavuga ko yo yaje kera no musi numva ko twashimikiye nini kuvyerera mu kuzimu yego kuvyerera mu kuzimu bwa mbere twari mu minyantete imyumbati rero ngo yaje kera ubwa mbere yarimwa mu kirimiro nimbo ariko ubu hoho yarakwiye baratera ibikoti nibaza ko umuntu wese abitahura nikiye giti cy'umwumbati ukata santimetero zingahe Terence uharura amafundi indwi yego ni nk'isantimetero zishika nka 10 ngiye yego ama ugatera batera ibikoti rero ivyo bigomba canke mu maburi kwiburi rero ibiketo bikoti bikagenda ari bibiri bayitera rero muri rusama niterwa mu mvura nyinshi bayitera mu mvura nyinshi bayiteye mu mvura nyinshi rero ngo bijya bigombo bica bibora rona aho ari utuntu tutegereza kuzoduga kugira tuzane ibikoti rumva amazi abaye menshi duca tubora imyumbati rero ya ruguru yari maze imyaka 2 yimbo rero nayo ikamaze amezi 8 masa urumva nico gituma nabwo ati intara bararaba zintara mbega bigenda gute imbo rero nico gituma ubona kumbu no munsi ari hubamo nababamura imyumbati biroshe ko bayironka urumva mutereye rimwe umwe arasoroma kabiri karenga mu gatatu ashobora gusoroma wewe gatanu usomye kabiri kubera mu myaka 2 vyera mu mezi 8 kuvuga mu mezi 8 azoba ari amezi 28 kandi kabiri 16 amezi 40 imyaka 2 nawe azoba ari amezi 28 wewe ashobora gusoroma gatatu nawe usoromye rimwe imyaka 2 kubera imyaka 2 n'amezi 28 nawe ari amezi 8 gusa urumva rero ko biba bigoye imyumbati rero yanka mu rubuye kuko ngo niro nkayishorera amabuye yanka kandi mu mwonga kuko ninaga mu mazi ntishobora gukurira mu mazi imyumbati rero irankisha ibitoke ujya aho bayiteye ni ibitoki naco bicara hamarere gaci hamagara n'izindi zica zisivye itongo umva ntushobora gufata imyumbati rero ngo uyitere mu itongo ry'ibitoke kuko amafuku acaza konona ibitoke nayo nyene rero iri citongo aho rero aho numvuge ko twavuge ntanja yindi batera ngwize irasebesha itongo ntaco bisa imyumbati rero barihekenya mibisi barayotsa iraribwa itetse mu biharage canke mu bwishaza iraribwa nk'umutsima irengwa mu nzoga y'uburo amahonda bikazana kanovera urumva rero barayisoroma mu imboga zitwirara z'amababi ajya yo ku mitwe uno munsi mu isombe imyumbati rero irabikika iyo bagomba kuyibika rero barayisoroma bakayitonora bakayivundika bayikuye mu ruvundi rero bakayanikira ikuma ntibayibika hasi bafuma rero basekura bakabika ifu hari rero imyumbati hoze n'imyumbati rura ihoze rero n'imihonyi shano kwiteka n'imihonyi y'amarunga imisosa canke musurupia imindeba irura nayo rero ni ragafuni yongwe canke gitamisi rero niba nahekenya kuko uyekenye no guhendera heza bavuga ngo iguhenze ngo baca bagukwega ku mugina kwega kumugina no kuvuga baragenda bakagukurura kumugina kugira kumbure ushobore kukuvako nibaza ko umwuga wo kurima duhava tuja ku giterwa cyanyuma ko muri abatari bake batamenyereye ico naco niki
inumpu yego ni naco ni kimcemere camira mu kuzimu. inumpu zirakunda kwimeza mu nyovu, hanyuma rero abantu barazirondera ku muti w'inka yahumanye bakavuga ko bavuga ko iyo nka ngo barayiririye inumpu, ni ukuvuga bayiririye inumpu bakaziyuhira, bavuga rero ko baziyuhiriye bazoba bayivuye ubuhumane. Aho rero baboneye ko ziryoha bahava bazitera mu ndimo zimuhira, nako zaryoha zitetse iyo zokeje hoho mukigira zararushirizaho kuryoha, mugabo ziragora isoroma kuko bazimba kure, imbuto zazo rero nazo ngo ntibaheza ngo bazibike yamisigara mu kuzimu, igihe rero kigeze bagasanga zarimejeje. Ibiriko baraja kurima cyangwa babagare barazegereje gusa muhira, umva bwa mbere zafatwa nk'umuti, ariko inyuma yuko zitakibaye umuti rero niho bahavuye baja kuvuga bati izi numpu reka tuzorabe uko tuzigenza Terence. Baca bavuga ati turashaka kuzifungura uno musi, bwabonetse ko ata abantu bazimenyereye muri kino gihe. Oya ntibazimenyereye rero, ariko ni bitari bike ko muri batamenyereye. Aha twaravuze ibitandukanye muri kino gisata. Iki gisata rero ico novuga ko kinene gikomeye cyane. Mbega uno munsi turima gute, uno munsi twumva gute? Aha navuze nti mu mpera tuzosa n'abagereranya gato ukurima kwaho hambere no kurima kuno munsi. Aho hambere abarundi twari dufite ko twitunganije uko urumva zaba imboga, hari imboga zimeza, hari imboga abantu barima, ariko uno munsi hari ibintu bimwe vyaje. Hariho nk'imboga no munsi tuvuze inzoga bitwa amashu, hari imboga amatembere, inzoga tubona ko vy'ukuri ari imboga murantunge, inzoga n'imboga vyancanze. Imboga zifise uko zaje zazananywe n'abantu, ariko aho hambere mu kurima bo barima bipfuza ko umuntu wese aronka ico afungura, umuntu wese aronka ikimubeshaho. Nuko rero bakabigirana urukundo ntangere, kuko urabona twatanguye tuvuga akamaro k'isuka. Uno munsi ko muri hari batazi akamaro k'isuka, batazi ko n'isuka ibaho, na cyane nk'ababa mu bisagara, ariko batazi ko mu kurima byari ibintu bishobora kwegeranya abarundi bose ngo baje hamwe bashobore kugira ubucuti nko mu kwiriza kibiri. Hama turabonabira hamwe imbuto zari zihari, duhereye ku masaka. Turabona amasaka yo umuntu ashobora kujya mu mutsima ubwoko bwayo, duhereye kuri za gatwe, amebo, intukura, magwa, amerajoro, urukina, urubingo canke urubere. Mu nyuma turavamwo tuze kuraba n'igihe vyari imigwa ivyo biterwa vyose, kugira ko muri no munsi turabe uko vyogenda. Mu nyuma turaraba bitoke vyabi bikashi canke ibisahira bishobora kuduha igitoke cyo gufungura. Mu nyuma turava mu ivyo bitoke turaba ukuntu bashobora kubirima, ariko ntitwibagirwa ko ibitoke uretse ko umuntu abifungura bikamuha n'inzoga, hariho n'uburo nabwo nyene ushobora gufungura ukaguha inzoga atari ikintu carinze kubibwa umwanya muremure. Ama ivyo navyo turabivamwo, turabona ko ibigori navyo nyene bishobora gutanga n'inzoga bigatanga n'umutsima. Ivyo ntitwabideha, turaja kubiharage. Turabona ibiharage ko navyo nyene byari ubwoko bwinshi bivanye nuko birimwa, uko bikura, uko bitera imbere. Hama turaraba ivyo bwishaza. Uyu munsi niho twariko turaraba ivy'inzuzi, turabona ko n'inzuzi ushobora kuziga intete, ukazirya imboga, ukazirya n'ubundi n'ibitekwa, ukaziteka nk'ibitekwa. Imbere yuko rica turaba amateke nayo n'ubwoko bwayo kumbure ivyo amateke yagize. Mu nyuma tuja guhava tuja ku bijumbu. Ibijumbu ikintu cantangaje cyane ko muri Terence nawe utaruzi, nuko bavuga ko cyari gifise umuziro ngo utavyaye abana atari ibijumbu, bavuga ngo vyotuma atavyara abahungu. Abwo nacyo waruzi nawe navyibagiye ahubwo ko twarabishiye. Imyumbati turayiraba, turaraba imyumbati y'imiribwa n'imyumbati irura ishobora kukugira nabi nyuma yako duhereza ku numpu. Ariko mw'ivyo bihe vyose twabonye ubuzima umurundi yarabayemwo uko yitunganya, haba mu gutegekanya kazoza kiwe, ibiribwa bishobora kubika umwanya muremure, ibiribwa bishobora kuribwa umwanya muto. Akabona ati mu gihe ibintu bizoba bigoranye, mbega twotera ibitegwa nyabaki, tworima ibintu nyabaki kugira bitorohera. Nibaza ko uno munsi rero arahacu kwirimbura mu 2023. Mbega twega nk'abarundi turimiki canke turabiki kugira bishobore kudufasha tumenye vy'ukuri uno munsi ivyo turima tubirima kugira dufungure, mbega twodandaza ibintu tugira turime birabikika, naho ku uno munsi hari ibindi birimwa vyaje. Aha dufatira ku mico n'imigenzo abarundi baho hambere, ariko aho hambere turabona uno munsi turabona abantu bararima imiceri, bararimiki bitandukanye ku muri n'ivyo hambere Terence. Ariko kenshi ngira ngo nuko Jean Baptiste naho kaje yashatse kwandika ku bijya bifungurwa mbumba rugo,
arivyo biterwa mu mbarugo dufate ni naho twabonye muri kino gitabo avuga ibiterwa njabukamazi bimwe Burundi buheza bukashora mu makungu. Iyo turiko turavuga akamaro k'isuka hari ibiterwa bitari mwakoresheje isuka. Ubu n'uburimyi bwari butunze umwene gihugu bwari butunze umurundi wo hasi ariko turavye nk'ibi bintu byaba guhera ku makawa ku bivyayi ni ibintu vyagiye biraza buhoro buhoro bizamwe n'aba banyaburaya nyene bavuga bati hari ahantu ko bino biterwa vyobaye kumbureka tubitwareyo bazogaruke babishore wacu ariko uku nuko umurundi yari yitunganije yashobora kubaho imbere y'umuzo w'ivyo vyose goterance. Tuko turageranya rero nkaho kwibagira ko uno munsi kumbure umwimbu uba usa n'uri kuramera nk'ugabanuka ugereranije no kugwira kw'abarundi. Ego canke iterambere rimaze kwinjira muri uwo mwuga wo kurima. Ivyo ntawo bideha ahubwo no kuraba ikibanza c'uburimyi mu barundi kuko aho hambere ho bavuga ko ufite umuryango munini ari we yabara umutunzi yararima ahantu hanini yararonka abantu bamufasha kwiteza imbere ariko uno munsi ukugwirirana kw'abantu mbega vyari bikwiye ko ari byo ica kiba ikitwazo ko duca dusubira inyuma. Mbega abo bantu bagwiriye kugira bakora iki kuraba rero niba no kukubaho kwacu tutari mu bantu batuma bizo gutuma dusubira inyuma cyane ko hari bikorwa uno munsi tubona ko menga ntibikogwa umuntu yize umenga ntiyorima gushika usanga hari n'abantu bize by'ubufundi ko muri byo kurima kubwira ngo jewe ndashomereye ushomera gute umu engineer muri agronomy wize by'uburimyi n'ubworozi biba bigoye Terence. Ego men turumva ko turarangiza ibijanye n'umwuga wo kurima wari utunze barundi hambere be aho tuzokurikira turaba ikibukurikira ukurikira nipfuza ko twoca turaba umwuga wo gucura kuko abarundi barasuko bitunganije ari ibintu byinshi bakora uno munsi tudakora bari bazi kuraba ubutare bakamenya ico vamwo tutorabira hamwe rero uko baraba ubutare ivyo bacura nuko bacura ariko rero imyuga yose igenda yunganiranira kuko nimba bararima bakoresha ibikoresho bivuye mu gucura nimba kurima no korora bifitaneho bihurira haba amase yo gutabira canke ivyo barakenera n'abacura amata kugira babagira amagara meza bagakenera gufungura ubuzima bwuma nyene buri magiriranire ibikorwa byose se gihembere kandi ndagushimiye kubona waduhaye akanya kugira ngo tuganire ibitari bike ndagushimira n'intambwe tugeze ko turiko turamenya ubu abarundi ngende bari babayeho. Reka nanje ndagushimire Terence Manirakiza shimira abadukurikiranye shimire uruganda rwiyandikiro ry'ibitabo edition gusoma no mugambi kuziko muri rusange. Ngadushimire na Biri Jean Jules Beragwandika muri Antonga ikwadufasha mu hinga bw'ivyuma ikana Patrick ikwadufasha kugira ngo bashobore kudukurikirana ku masanamu abari ko badukurikirana baciye kuri YouTube cyangwa Facebook mwandika Kazoza FM maze mugaheza mukadukurikirana none ngaha rero turangira ikiganiro kuziko cuno munsi nkuko mubizi imisi yose ya kane turi kumwe n'abagenzi bacu muri Residition gusoma kugira ngo turabire hamwe ibijanye n'imico n'akaranga byaranze abarundi muri kahise eka mbere binatuma tunaraba uno munsi ingene imico n'akaranga vyifashe mu ntumbero yo kubisubiza agaciro kugira ngo bidufashe mu kubaho neza mu buzima bwacu bwa misi yose ngaha mu Burundi. Terence Manirakiza twari kumwe kuri micro ndabasezera ndabifuriza umuhinga mwiza nijoro ryiza mwese mu banyu no mu byanyu naho butaha. Kazoza FM, be your own boss.